turabaha ikaze kuri channel yanyu Buja Praise TV mukoronka update news zonga mu gihugu no hanze y'igihugu kugira amakuru agezweho ntazarabacika tubasabye gufyonda subscribe mwibagire gufyonda n'agakengeri ka notification. Yes bakunzi ba Buja Praise TV, ubwa mbere na mbere ntanguye kubaramutsa aho muherereye hose, nibaze yuko mumeze neza. Inkuru nayo tubazaniye si yindi, ni inkuru imaze imisi ica ku marezo sosio atandukanye ndetse no ku maradio atandukanye. Akaba ari inkuru nyabaki cankwe ivugwamwo bande, akaba ari vya bihangange bibiri mu muziki ndundi. Umwe akaba ari Satubi Satura Mabave, benshi muzi ku ndirimbo Izina. Uwundi nawe akaba ari Akes Dan, benshi muzi ku ndirimbo Tubikore. Muri ino misi hari indirimbo zibiri ziriko zirakora amateka mu muziki wa Plus 257. Indirimbo ya mbere ni ya Satubi Satura Mabave, iyo nayo ni Izina. Iyindi nayo ni Akes Dan, nayo ikaba yitwa Tubikore. Zikaba ari indirimbo ziriko zigenda ku muvuduko umwe, hariko igitangaje imwe ni video, iyindi ni audio. Mbega tutaravuga byinshi, haraho wigeze kubona video na audio zishobora kwiruka ku muvuduko umwe? Aho nk'umufani wa Buja Praise TV urafise icyo woterera. Tugerageje gusubira inyuma, hari radio tutarinze kuvuga izina yashoboye kuvuza izo ndirimbo z'abo bagabo babiri. Kuwo munsi nyene abari basanzwe bari ku rutonde bashiye basaba ko abanywanyi b'iyo radio ko bohitamwo indirimbo imwe yoba ariyo nziza kuruta iyindi. Ariko igitangaje nuko indirimbo Tubikore ya Akes Dan isa niyarushije amajwi indirimbo Izina ya Satubi. Reka rero tugaruke kuvyo ikimenyesha amakuru ca Akes Dan aho cyashoboye gupostinga gisubiza za ndirimbo nyene muri competition. Kandi tubyitegereje neza, indirimbo Tubikore by Akes Dan isa niyarushije amajwi indirimbo Izina ya Satubi. Twitegereje ku makomantere abafanzi b'umuziki ndundi bashoboye gushikiriza kuri iyo post yaciye ku kinyamakuru Waka TV, nuko bamwe bavuga ko indirimbo Tubikore ya Akes Dan irimwo amajambo akomeye kandi yubaka. Abandi bakavuga ko naho Satubi yoba afise izina kurusha Akes Dan, ariko indirimbo Izina niyo kwegera indirimbo Tubikore. Reka tubasomere zimwe mu makomantere zashoboye gushikirizwa n'abafanzi b'umuziki ndundi kuri iyo post. Umufani wa mbere azi ku izina rya Funky VYZ yanditse ati Izina kuko Tubikore izwi na bake. Uwundi nawe azi ku izina rya Provan Tizimakari yandika ati abafana ndundi niyo mpamvu music itazotera imbere. Hariho songe usanga ari nziza ntibe hits, n'indi iba hits atari nziza. Mwebwe mufana bumuntu ni mufana music. Uwundi nawe yitwa Rodrigue Abubakar niyo nkuru yandika ati Izina ya Satubi ni nayo iriko irakora umuti mwiyi. Uwundi nawe azi ku izina rya Bobo Brown Bonnet yandika ati umupfu ntiyinukira, ati Izina niyo n'indirimbo vrema Tubikore irasumba Izina kandi cyane. Ino munsi naje nahisemo kubigarukana kugira namwe bakunzi ba Buja Praise TV mushobore kuba abacamanza, mugire ico mushoboye kubivugaho. Ndabibutsa ko mwari kumwe na Bright mu bwami bwa Buja Praise TV, nongera ndabibutsa ko wokora subscribe kugira uzokwame wironkera amakuru y'umuziki ndundi ndetse n'andi makuru avugwa hirya no hino ku migabane itandukanye.